uko gushinguka ushinze icumu kuri mugenzawe na cane cane w'umurundi akurikirana n'abantu benshi atuma igihugu kimenyekana canke gatera n'imbere wumva yigufitiye akamaro gaki ga murundi mwene wacu nimba uri umupromoter wa vrai ni gute wubahuka kuvuga bibi kandi bitari navyo ku muririmbyi. Merci d'être toujours avec nous, fidèles téléspectateurs, abonnés d'Umutarambirwa TV. Ndabakunda cyane ni Jerome Hakizimana Umutarambirwa, the vibe maker, the MC. Ni kijana mchangamfu japo si mkamilifu. Sina mengi udhaifu, ningependa ni mtakatifu, naelekea kwa maarufu. Nikiwakosa tu nikiwa kama vile mufu japo mi ni mwaminifu. Niite JJ ya masivijizo mkura hizi na hizo hata katika shida na matatizo mtatua mizozo bila vigezo na mshukuru Mungu kwa uwa uwezo moja kwa moja tushaka mu kiganiro nyezina cuno munsi ikiganiro kizoba gihagaze hanini kubijanye n'ingene umuziki w'u Burundi wifashe muri no minsi ndabivuga nk'usanzwe wuhurukiyemwo awukurikiranira hagufi ariko kandi nawukunda yifuze terambere ryawo reka tubashimire kuba mwarahevye canke mwahevye muri mwo kugira ngo mudukurikirane biraduhimbara kwa mukunda ivyacu bikogwa. Aha tuko turasamiranira muri kano kanya ino video yakorewe ni Bujumbura ku butunzi mugwa mwijwi namaze kwivuga ko wumva Jerome Hakizimana Umutarambirwa. Reka rero dushira hamwe umutwe ivyumviro ivyifuzo eka mbere n'ubwenge maze duheze duhanahane ivyumviro mu rufasoni canke mbere uko vyumva muri commentaire mu gibiza bishoboka utera iciyumviro cawe ariko ufatiye ku vyo tuzoba twavuze. Namaze kwivuga yuko tuje kugira ngo turabire hamwe ibijanye n'umuziki w'u Burundi ngene wifashe muri no minsi. Yes, volume zose rero shaka muherezemwo maze twinjire neza na neza mu kiganiro nyezina. Ico notangura kuvuga mu kiganiro nyezina cacu cy'uyu munsi ndanamenyesha ko nzoza ndabasangiza n'imiburi kabiri mu ndwi content ijaye n'umuziki w'u Burundi muri bishasha bamwe batahubahuka kuvuga canke batabona kuko murazi ko dufise urugero rwo kwiyumvira rugiye rutandukanye singomvye kuvuga ko ari bijuje ariko hari ivyo babona natwe tukayibona hari ivyo babona tutabona ariko natwe turafise ivyo tubona bo badashobora kubona arico gituma Imana yaturemanye ubwenge butandukanye eka mbere turema mu buryo butandukanye kugira ngo mu butandukane bwacu bube aribwo butunzi bwacu. Tugiye guhera ku kirero tugiye guhera ku gutera ivyatsi akagwi kihaye kuvuga nabi umuziki w'u Burundi kagwanya iterambere ry'uwo muziki aho ndavuga aho usanga ku mbuga zigiye zitandukanye haba kuri Facebook cyane twita sikirenga eka mbere na TikTok ntabwo ari benshi cyane Facebook muziko ari urubuga rukirikiranwa n'abarundi batari bake ugasanga umuntu ari namura yigize promoter ubwa mbere na mbere bamwe bibikunda kwitangwa na ba promoter ba 200 canke mbere nta wuzi yuko atabari iyo nzira bashaka guca kugira ngo yidugira ariko uko gushinguka ushinze icumu kuri mugenzawe na cane w'umurundi akurikirana n'abantu benshi atuma igihugu kimenyekana canke gatera n'imbere wumva yigufitiye akamaro gaki ga murundi mwene wacu nimba uri umupromoter wa vrai ni gute wubahuka kuvuga bibi kandi bitari navyo ku muririmbyi. Ntibibujijwe ko twovuga ikibi umuririmbyi yakoze kugira ngo tumuhanure canke yikosore ariko kurema ikintu kitanabayeho ariko kandi kitanarico kugira ngo umusubize hasi umuteza abantu umuteza ibigwi unganwe urukundo yariko arakundwa canke igikundire ko aragira mu bantu ukimwakishe kuburofa canke kubusa murumva neza ko ataho biva kugira ngo ivyo tubishikire nk'abantu dukunda umuziki. Ivyo ndivuze mfatiye ku bantu nka Elfaz Gram eka mbere hariho n'uwundi umwe ntashimye kuvuga izina ariko wenda muvuze kubera yari yarengeje urugero yari yihaye gusubiza inyuma canke kuvuga nabi ibikorwa by'abaririmbyi dufise bariko baravyifatamwo neza muri kano kanya aho ndavuga umuririmbyi DJ Fernando eka mbere n'umuririmbyi Dramati uwo batarashika ko neza na neza ni D1 mu basanzwe ariko barabrillant gose muri kino gihe muri ico gihe rero uburi kuratuma n'igihugu kiboneka nabi bamwe baribaza bati mbega cyo bari giturire baronse kivuye ku banyamahanga akavuga ati gerageza bajya abantu mu bahwamike mashire hasi na cyane ko ari bariko baraduga gutyo abarundi n'amanyamahanga bazona ko mu Burundi atakigenda na cyane ko nujya muntu yariko araduzitwe bamukoroye hasi. Guys ivyo bintu ndibaza ko namye tubihuriza ko uwo tubihuriza ko uri
free gutanga comment yawe muri commentaire, ariko kandi nimba hari ikindi cyumviro canke intererano yongera kuri kituvuze urahawe ikaze, dutuze abantu bagomba kudusubiriza inyuma umuziki wacu w'u Burundi wavuye kure guys, wavuye kure kandi dushobora kwemera ko abantu bawonona turorera. Nuko rero turabasavye mugerageze ahubwo tera amashugwe umuziki wacu w'u Burundi, ariko simvuze ko umuririmbyi mu gihe adekonye tutomukasa, so kumukasa ukundi nukumubwiza ukuri, tukamukura inkoni ku gishitsi, tukamwereka ingene ibintu vyari bikwiye gukorwa kugira ngo yikosore maze akora ibintu neza ku rwego ruri mpuzamakungu, ruri standard kugira ngo abe international, umuziki w'u Burundi bandanye ufata iteka mu makungu. Bitangaje rero kubona abantu babikora gutyo mu gihe umuziki w'u Burundi muri kano kanya wifashe neza gute, urabona neza ko atamiziki mva amahanga iri kwirinjira vyoroshe mu gihugu cyacu Burundi. D'ailleurs nta nigihari, bisigura ngo turafisa aho tuko turagera. Ni gute none muri ico gihe twoca twemera ko wari wese ava hirya no hino uvuye sinzi kugira iki canke kiriya aca zava ngo yango zimya ngo ivyo birofa ngo inzigo ngo urikora iyumvire ko ugomba guteranya abaririmbyi babiri basanzwe ari inshuti wikundaniye bavuye kure kandi bafise iyo bashaka gushika, kubera ngo iki cabaye ntunametriza iyo mekanisme y'ivyo bintu ingene bigenda viza kugira umwe yironke ubundi ayibure, nta ruhara ubundi aba yabishizemo mwese murasaba ambassade nitame kwijambo urasaba nibirego canke amadokima ahagije, hanyuma bo barafise uburenganzira bavuga bati turayiguhaye canke turayikwimye kandi ntubasubizamwo, ahubwo ico cukora nuko bandanya wa applying no mu kindi gihe kugira ngo bize bikunde uronke. Nibaza ko aho turaharangirije ko turahasozereye, ariko ico ndabahamagarira nuko tworaba neza iyo umuntu ariko araduga kenshi abamugwanya baba benshi. Ntibitangaje ko umustar yoronka abantu bamuvuga ko nabi, ariko bigiye gufata umurindi muremure cyane bica bituma uwo artiste uwo muririmbyi ati nguvu bikarangira rimwe na rimwe abivuyemwo mu gihe atabafise agatwe gakomeye. None mwebwe ko mubavuga kutya canke kujya nayibonye mwararavye ko bafise agatwe gakomeye bashobora kurinda zitsiya mvugo zanyu maze bakabona ko ari bisanzwe nk'aba artiste nk'ubu bo bivamwo, wewe ubawungutse iki uri kuravuga nabi. Désormais nibaza ko hageze nimba hatarengeranye yuko ivyo mubihagarika. Guys mugumane na Jahome Hakizimana umutarambirwa, mukurikirana kandi umutarambirwa TV, turaje ku nguvu zidasanzwe, tuzoguma kandi tubahereza content nziza zimbitse maze tubandanye dutera imbere mu muziki wacu w'u Burundi. Nuko uyu n'umutarambirwa TV, television idahombesha kuva mu gihosha gushika mu kanyosha, abaduhisemwe barazi ko tugira dusarisha, ahubwo mu kubaho umunezero dusarisha. Raba neza yuko baba warafyonze kuri sabone canke subscribe kugira ngo ntuze usigwe canke ucikwe n'indi video izokurikira izoca kuri ino television yanyu umutarambirwa TV, ije gutuma namwe mutarambirwa mu vyanyu, kuko murazi ko ikivugo cacu ni nopfuma nicwa n'uburuhe hakwica n'ubunebwe. Ciao ndabakunda cyane nagahindukira.